impa ndashaka ntabyo nigeze ndamubwira umuntu bya vrai oui kandi rejeho attention ntimwibaye je no kunana n'abakobwa babiri oya nibisho ndabivuze jewe nta bakobwa babiri twokundana ya uko seriye birana mimi siwezi uwo mwanya mu ntesha sinowemera nanje sinkeneye kuwutesha abandi kandi je sinoro umwanya wo kwandikira abakobwa babiri ngo turakundanye bijya bintu gumutanga umwanya makeya niki mfise makeya ho abantu banyanka akarorero abantu banyere umuntu anyeretse kwa nyanka candyoherwa cyane kuko yarinza nyanka afise impamvu ya nyanse kera jewe ntibanyanka kera je ntibanyanka ntaho nari bwagere ariko nuno munsi aba STV every story matters. You waiting on my people out there, them come down bad bullshit, cool, I believe in champion must conquer for real, from zero to hero, from nothing to something. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bibaye n'amasaha kuri kino kiganiro kwisi yose hatandukanye abantu ba diaspora dukurikirana cyane n'abantu baba loko badukurikirana cyane is done for real kuri STV exclusive interviews in vibes ya danger. Yes, jambonye Andy asohotse ni bag yambaye neza imoto ngiye yisize ngaha bisigura yuko afashe isafari rero ngira ngende kumukurikira kugira ndawe ndabaze byinshi vyekeye iyo voyage ko numvise ko aravugana n'umuntu ku telefone reka cangenda ndamubaze ibintu n'ibindi vumbura boss monyagiye afise bag yambaye neza kare baragenda imoto yisiga ngaha rero shaka ndamukurikire cameraman ingo boss Andy naega mzee oya reka yavuze ati igikaniro ca mbere nigizogirana na boss mwambonye ufashe bag wambaye fresh mugabo isawa meze neza yani sawa ndamutse abakunzi ba STV nkuko vyama mu migenzo y'ikirundi ndetse no mu migenzo nkeka yo kwisi yose kuramukanya biza imbere nongera nsaba imbabazi umukorege wacu Mushasha abafana bo barabizi akajambo boss sikirenga ntitugakunda rero ariko ntaco bitwaye kandi bo rimwe na rimwe byumva nawe ntaco vyisha ariko nyene mengo niba biteswe ubu boss twifuza ntiturabushikako rero nitwabushikako tuzoja majizina ya okay je nabonye ufashe big wambaye neza imoto isize indani bifite n'amakuru yuko ugira ugende ivyo nje kubaza ko nivyo nje kubaza hapa simvisa honja jewe sindaba ko urugenda na moto uno musi ufise bag kandi kamera bag irameze nk'ipanzi ruzuye bisigwa kagira gende hafi nyene ngiye hafi mu micungararo gusumeze neza ni sawa ko yitwa rero yimfuje gukora ikiganiro ca mbere hamwe na wewe kandi yuko ndakubonye ugiye navuga ati sishobora kugenda naho amasaha y'akazi reka regereza mvuze ati reka twore content hamwe n'ahandi uko biri kose ubaye no wa mbere abandi birabagora cyane atazoshika je nzohashika bon nibaza yuko byose birashoboka ntibananirwa kubera bataragira peut-être ni kujya kuntu je ngo mangenda nirukanga ndabe ko viyo boneka neza ariko nta hanini ngiye cyari hafi tu ndi hafi nyene mu micungararo ndi mu Burundi gusari mu ntara okay bon je nakine ko tuyagabike ivyo muri ivyo kuri gene ndakubwije ukuri tungiye kuraba umuvyeyi wanje sanzwe nta muvyeyi numwe adashaka ko umwana wiwe abaho neza canke ngo atere imbere nanje mu isengesho ryanje nasaba Imana ndibwa ikintu ca mbere namutekerera mu buzima kubaha kugira urukundo no kubahiriza abandi nibuka ko ivyo bintu nabimbugariye kenshi kabaho ndamukumbuye je ndamarara amazi menshi atatu ane ntamubonye tukaya kuri phone tu kiye kumuraba isubire mu rugo gatoya nk'umunsi umwe ejo nyene nje ngaruka mbandanye imirimo yanje so okay tugize ubwo yuko wowe dutaye mugabo ivyo tutobikora kwa gusa tugira tubikubaza nyene kubaza tuntu dukenya kuri STV aho yarejo si hano munsi iguma iduga mbega n'ubwahe nizaye inkomezi anda afise kugira STV abandanye iduga Bohandi nangomeza fisi zo kuduza STV ahubwo STV duzwa n'abantu benshi ariko nkuko biri bica mu maboko yacu ya bamwe gusa ico nshima je cyane ndashima abo dukorana bose nibo nguvu zanje kuko inguvu zanje zibonetse sindo nkunkamera sindo nkewe ukore ndumva ko hari ivyo tutontoshikako niyo mpamvu nshima cyane staff yose ya STV nkashima abantu bose batuha ivyumviro nkashimira n'abantu bose abo tuvumbura abo tugira gute twaye tubise imodoka irengane urumva abo tuvumbura rimwe na rimwe
nyene bakatwakira uko biri kose kandi turagerageza kuba n'abantu bose neza rero dufasha abafana nkafata na team staff yose ya STV abafana na team nkaca ndonka nabajya abantu bamwe babaye mfite dukorana ibiganiro abaturondera abatwitaho ati ingo udufashike nibo batumye STV imbere jenze ubwa nyuma je ndumva ko ahanini kibanza canje nta nico mpora mbona ahubwo je nivyi wanje tu nije kubikora Begandi aho tubona benshi ya machine online yose agenda bamwe bagenda barabiheba bamwe bagenda baradebukirwa hari ikintu andi yabonye kuri STV gituma kibandanya akora no munsi akavuga ati ikintu reka mvyuko no munsi nkore kubera hari benshi bama bihevye yara machine nayo yatanguye utakibona nica ikintu nakaye kabangandi gatuma no munsi avyuka buri munsi avuga ati genda atsa cameraman tuje gukora jewe biri mu buzima bimaze kuba mu buzima ndafise byinshi nkeneye gufasha igihugu ndakeneye guparticipa mu gihugu kujya ntanga akazi nanje biciye mu buryo bukeya canke mu bwenge gato yatwungutse turashinga ishami riko riravyara rero riko riravyara ikavyara abandi bantu kujya agenda bifata nk'ubushobozi donc nk'ubushobozi Imana yampaye umva si bose babifise urumva nkumva ati wewe Dan no musi uravuga ati ndi muri STV hariho ndaronka isabuni kubera STV canshima Imana cyane nkavuga ati wow hari ico Imana iri kiradukoreramo tuko turafasha abandi rero ivyo byonyene biratuma numva ko ntocika intege biratuma numva ko chaque fois je ndaryama amasaha make kwisi ku munsi ndyama amasaha make gose ariko sinigayira singiriki biri muri jewe hari igihe amatara acika nka saa 5 saa 6 ni wacu ni hatari agarutse saa 8 umumva apfa kuza candana birota mu ndotsi reka mbyuke ndabi utuntu bandakora bijya rero ni kubera biri muri jewe mu gihe biri muri jewe sindiko ndabiheba nta nuri karabimpebesha paske niho numva ko ndonka make yanyoherewe ndaronka udufaranga utumbi dutanu ko kujya nka turyohererwa kuko ndadusangira n'abandi benshi ibyo byonyene biratuma iterambere ryanje rizoguma riboneka cyangwa rya STV muri byose umuntu agenda araronka ama challenge ziri negative ande shobora kuba yarahuye muri ibi bya chain only niza challenge agenda arahura mu buzima niza jewe abantu banyanka akarorero abantu banyere umuntu anyeretse kwa nyanka candyoherwa cyane kuko yarinza nyanka afise impamvu ya nyanse kera jewe ntibanyanka ntaho nari bwagere ariko nuno munsi abanyanka ntibarakwira ntaho ndagera bisigoye yuko hari n'abandi biyongere ndumva ko nta na 10% y'abantu bamaze kunyanka mu bonshaka kuko bajya banyanka nabo nibanyanka barigirisha ahubwo barabona akazi kandi bigirisha ngo baranyanka kumbe bariko barabona akazi bariko baragwana nanje kandi bajye bakwanga nibo usanga benshi bagukurikirana anyanka gutatankurikirana kuko ibibo bya nabyo ushobora kubona deje atagukurikirana ibyo birumva gusa ndakunze kuvuga ijambo abantahora barantahura abantu bakuze confiance nico kintu cyonyene je nishimi ndafise confiance ku bantu je sinkora kugira ngo nkama views 100 sinshobora kurementanya ibintu kugira ngo ndonka ama views 100 no ndonke views 1000 abantu 1000 bandabe bige bavuga ati none twakuye iki muri histoire twabonye ngaha andi yego yavumbuye sawa me yari karigisha iki nico n'umuntu wese mu college wose muri STV aje mushasha arazi nico twigisha igisha abantu niyo mpamvu twe turi no mu makartier aya makartier nyene abantu bafata minenego izakina mazahe ajya matomato niho navukiye niho nakuri aya ma challenge yose ajya ndayazi ko yabaho niyo mpamvu aho yaba ndashikaho kugira ngo twigisha abantu urumva wewe uri umusore hariho mushugamami umushugamami ni nani iri trending ngaha kuri STV bariko barabibona nkaje bijya sindabona ko nuko umuntu aba yariza afise akanyarigabo ka STV naka igisha abantu fasha abantu urashobora gufasha umuntu amuhaye amafaranga niyo target yacu rero jewe umaze kubona ko mfise confiance mu bantu hari icyo mfashije abantu utegereza kunyanka tukimya kimya mbega ndi abona STV izoba igeze nko mu myaka 5 iri imbere imyaka 5 ni Imana ibishira imbere indoto nazo ziguma mu mutima wanje indoto ziguma mu mutima wanje kuko si bose boziryohererwa mu gihe atari bose boziryohererwa nta mpamvu yo kuzivuga reka nsenga Imana nshiremo n'inguvu Imana ibensho ushobora kutubwira ati je ndifuza yuko vyo bimeze uko ndifuza yasi nko mu mwaka umwe vyo bimeze uko buri muntu wese hari gihe aspending akavuga ati mu mutima ndifuza yuko ejo hazo bameze uko inkibintu kimwe kuri wewe ubona yuko ati STV izobigeze ngana nivyo nifuza biri mu vyifuzo
urazi Imana irategura umuntu nawe arategura Imana igategura byinshi mu ndoto mfise hari zo ntovuga kweri sino kwibeshera kuko nta sinkunda kuja imbere y'amakamera ngo niyemere ku bantu mvuga ibi nibi kandi si byose twifuza biba ariko kimwe nifuza nshingirane nta kiko kiraba ndifuza ko mu myaka 5 STV zo bifise abakozi barenga 50 bira oyapana bizoshika niyabikiriho nuko bizoba bishoboka andi atari mu journalist yari kubariki umukinyi w'umupira w'amaguru ufana equipe ya Barcelona Barcelona nkafana equipe nationale y'u Burundi ntamba mu rugamba nkafana na Vitalo yo mu Burundi nkaca mfana na Lionel Messi aha bari hose mba ndamufana abantu benshi bavuga yuko channel ngo nizihemba nizigiziki andi ico kintu akivuga kwiki sindaba ivyo zihemba nta n'umunsi ndabiha umwanya munini ahubwo ndaba cyane ivyo ndiko ndakorera abantu bigende ndiko ndakorera abantu ivyo by'akamaro kuko umuntu umukoze ku mutima muzohura aguhamagara ati fata amazi dusangire fata gafana dusangire imfungurwa urumva cyane general once tora micro ndaguterereye micro ndaguterereye uri kurubaka inzu narayo wentori batirimo ivyo vyonyene ni impembo nziza kandi ivuye mu mihezagiro iva mu bikorwa byacu atari STV andi akandi kazi yo basanzwe akora kubera turabona yuko wambaye neza kwanza ndakubwiye jambo nari bagena gukubwira merci sana agatwe turatomboza imana ari gidukorera tukabegwa samwe ariko ni gake bro just mbegwa cyane andabegwa abantu bimana abafansi ba STV barabizi kabegwa cyo tubana bagenda bazi apare STV nakakazi kandi andakora bo nibaza ko jewe nikorera STV matse kuhabona na n'isuku sana no sinobesha nta kandi kazi mfise ariko turabanye neza n'abantu benshi urashobora guhura n'umuntu akaguha 5,000 cyangwa umuntu akaguhamagara bro jinda gukunda ngo ndakuguriye triko imwe ukiyambarira ni fresh nibisanzwe ariko rero ico nshima biva mu bikorwa vyiza dukora sindiko ndishima ngo nkora ibikorwa vyiza ariko niyo ntumbero mfise dukora igikorwa kimwe ciza gikore ku mitima y'abantu cigisha abantu akajambo tutokwibagira akajambo hagasunika rugi utokwibagira utogenda utavuze kuri STV kandi utogenda utavuze muri iyo minsi ndiko ndakivuga cyane niki kintu kandi umukameraman wacu azodufasha gitanguze muri introduction muri intro ya mbere bacyumve neza programme STV fise abafana bacu bakwiye kumenya kuko nibo babiraba nibo tubikorera kandi baradukunda nabashimira cyane ku bimwe by'imva mutima icambere narabasavye nkeneye ko dukwiza ababone 220 muri amezi asigaye kugira ngo tuheze umwaka w'2022 ni kuvuga tuzotangure itariki imwe tujye bonane tufise ababone 20 ndabizi ko bishoboka wewe umwe udufana hereza abagenzi bawe amajana 200 kugira ngo bagire subscribe kuri STV dukwiza ababone 2020 ndabibakundira nzoce ndabaha ibibizu byinshi kigira kabiri nuko dufise programme yacu kuri STV dupostinga guhera saa 9 zo mu Burundi abari hanze baca baharura ayo masaha saa 9 zo ku murango saa 10 saa 11 saa 12 saa 1 saa 2 niyo masaha twege turi kurira ku biganiro kuvuga ayo masaha tubuze mwaye tuca duheba ntogenda navuze ariko ndasubira 20 abone uyu mwaka uhere tubafise ku bwanyu mudufashe turabibasabye cyane kuko turumva yuko twoba fier navyo ariko kandi bidakunze nta kundi ariko murazi yuko muhari birashoboka hanyuma nkabasaba mushikira umuhungu wacu Mushasha ndibaza yuko turi kumwe birashoboka ariko nk'abafana turabizeza yuko tuzogerageza kumuba hafi kugira ngo abahe ibikorwa byiza ariko tukamusaba ibikorwa byose biva muri we kugira ishaka no kurondera iterambere umuryango urakomeye umuryango urakomeye kandi ndakunda mama wanje sana kenshi sinzova ngo ndakunda umuryango wanje cyane ariko cyane mama wanje ndamukunda cyane harya petite story hari abantu bamaze imisi kaje ndababara sana abantu bakora twifatira uko bishakiye hari abantu bajanga bagakora ivyo bakora vy'iwabo bakagaruka bagaducafuza n'ikizero umuntu afise ku bantu barifuza ko bakidukura rero jewe ndababwiza ukuri jewe nimba abantu bazi ko mfise umutima mwiza urafise aho wavuye jewe ndabivuze ku ncuro ya mbere kandi nzobisigura umunsi umwe nzokurigano ndabibabwire neza ubuzima bwanje nawe umbwire ko ugira umutima mubi jewe uko ngana bientôt nzokwiza 24 sinigeze ndegwa na papa wanje jewe
uretse na mama wanje nigeze neza kandi papa wanje n'umubosi long story ariko papa wanje yarakoze ibisanga byinshi kubera jewe rero je camvuga ati ico ntakorewe nzogikorera abantu nafashijwe n'abantu benshi man kandi je nakuze mu buzima butandukanye bubi ubanga kuba tante kubaki nibo bandeze famille ni yose niyo yandeze rero ndakunda famille yanje cyane ku buryo je nka mama wanje nzisirago yagize kubera jewe je sinakubeje sinshwana ariko unkubitiye umuvyeyi ukamutuka nkabibwe rero kubwiyo mpamvu vraiment niho je urukundo rwavuye runini sinshaka kubona umuntu abayeho nabi kuko nanje nibutse ko nafashijwe n'abantu benshi bica bigaruka gutuma mfasha abantu nanje rero ntabyo nkora kugira ngo niyerekane ngira iki ariko ahubwo ndabikora kugira ngo niyigisha abandi bantu bakwigireho banyigireho bagira umutima w'urukundo ku bandi parce que je byo nzoronka vyose nzobisiga uno munsi mfise akamoto ninapfa uno munsi kazosigarana jewe nyene hari nigaye ntazi nuzokagurisha rero kubera iki nimeri ifite umuntu kankigafise ivyo ntibishoboka rero jewe sinogi umuntu abona ashonje kandi je sino afise ibihumbi 100 umuntu agira ikibazo cyo kuri hinzu ya 20000 ndayafise ntavyo no kwemera ivyo birumvikana okay ndagushimira yandi yuko nagize ntuzenya wampaye umwanya merci beaucoup ego mbwa arakabazana nibagiye kanyuma andi gushika kuri no saha nari nabajije mpamaze kubona umukunzi wandi wambwiye ati nawe turabona jengene vraiment yuko umpa exclusive interview akantu jengene ukanyisha no munsi urabise umukunzi merci sindamurekura nayo bafite safari sindamurekura cameraman mbabarire abana byo kubikata nubikate please nubikate bigumemo reka ndakubwira ikintu kimwe izo ni zimwe mu zindi mpamvu zatumye ibintu by'abakobwa je ndakuzi kandi ndagize gukundana ariko kandi ndafise umutima wo gukunda ari n'abantu banyeza ngo ndasinkomeye singize ariko jewe bientôt nzobereka umukunzi wanje seriously bwa mbere narabere sinabereka mama for real jewe abakunzi banje bose nzobereka ariko mama ni uwa mbere ariko uwo bashaka ndamuzi umuntu wanje umutima zo mutwereka vuba cyane nabwize rero ukuri sinzobereka umukunzi wanje ariko bientôt ngoma ndamurondere nzomubereka kandi nzomubereka seriousement umukunzi wanje nimba hasigaye igihe kinini hasigaye nk'amezi 3 canke 4 tubereka umushiri wanje tutangure guharura azotwereka umushiri we arabitwemereye andi nzoguma ndamwibutsa buri musi wose kandi rejeho attention ntimwibaye je no kunana n'abakobwa babiri oya nibisho ndabivuze jewe nta bakobwa babiri twokundana uko seriye birana mimi siwezi uwo mwanya mu ntesha sinowemera nanje sinkeneye kutesha abandi kandi je sinoronka umwanya wo kwandikira abakobwa babiri ngo turakundanye bijya bintu gumutanga umwanya makeya niki mfise makeya honyene se babiri after ex abiri akajambo kamutigeze ubwira umu ex wawe akajambo kamutigeze umubwira muri abo babiri sinabwiye tuvugira izina akajambo kamwe wigumije mutigeze umubwira yarakubanira canke yaragize iki byo byose sinigeze ndamusaba yigeze umusaba nta bintu nigeze ndabasaba oya akajambo ushobora kuvuga ati yari umubonora nataha kansiguza amajambo ngira ati sheri impa ndashaka ntabyo nigeze ndamubwira mu bya vrai oui reka tubego byize ndagushimira andi cya kibazo cyanyuma reka ndakureke bon voyage STV yacu rero iragukunda nani ndabakunda cyane gose kabisa kuri akeye banyakiriye mu commentaire ndabashimiye cyane kuri akeye mwangiriye merci beaucoup STV. Thank you so much. Yes, mwabonye yuko nari kumwe n'abandi kumwe na Papa STV ngaha namufasha yaragira gende. Yari done for real kuri STV. Nyuma ya kamera wawunda amaduhama imaze meze fresh yari Fabi 1. Thank you so much ku yindi episode kurikira. STV, every story matters.